Imiliyaridi zitanu nizo leta yongeye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi kugira ngo bashobore guha ku gihe kakagurane abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza ya leta bita preburse mu gihe hagiye kwakirwa imigwi ibiri y'abanyeshuri bo muri kaminuza za leta. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo gutegura umwaka mushasha w'ishure bucutangura mu kwezi kw'icenda. Imigwi ibiri y'abanyeshuri muri kaminuza, abahejeje amashure yisumbuye mu mwaka uheze n'abahejeje amashure yisumbuye uyu mwaka, tuzobakirira rimwe. Muti mbega ko hahora hari ibibazo vya kakagurane sagafashanyo na kagurane guko bazogasubiza, muti hahora hariho ibibazo, muti mbega ko mugiye kwakira iyo migwi ibiri ntibizoca vyonyuka. Nobabwira yuko nivyo harigeze kuba hariho ibibazo, ariko nobabwira yuko uno mwaka ico kibazo atacigeze kiba. Twarashoboye kugitorera umuti. Uno mwaka nta ngorane abanyeshuri bigeze bagira yo kuronka ako kagurane. N'uyu mwaka rero twaravyiteguriye neza. Leta mvyeyi yarashoboye kutwongera uburyo buzotuma duhereza ko kagurane abanyeshure ku buryo bahora baduha. Leta yaratwongeye imiliyaridi zitanu zizodutuma dushobora kwakira aba banyeshure bahejeje uno mwaka. Twebwe rero gushika mu bushikiranganje ntabwo badufise, nta makenga dufise kubijanye na kaya kagurane abanyeshuri baronka. Leta y'u Burundi yarabitegekanije, nta ngorane bazogira. Iyo migwi ibiri, baba bahejeje mu mwaka uheze baba abo bahejeje uyu mwaka, bose bazoronka kagurane atangorane. Ariko rero nkaba mboneyeho kumenyesha yuko abazokwakirwa muri za kaminuza za leta tuzofatira ku bibanza bisanzwe biriho. Kurya nyene vyahora bigenda, nta kizohinduka. Turaba ibibanza biri muri kaminuza y'u Burundi, tukaraba ibibanza biri muri NS, tukaraba ibibanza biri muri INSP, vyose tukavyuzuza. Abo rero bakiriwe muri ayo mashure ya leta nibo duca duhereza ako kagurane. Mu mashure y'uburaro amafaranga 1,400 ku munyeshure niyo agiye guhabwa amashure y'indaro kugira ngo bashobore gufungurira abanyeshuri ku munsi mu gihe umunyeshure yari yandikiwe amafaranga 900. Ntibibagiye n'abanyezamu b'amashure shingiro aho nabo nyene bagiye kongerwa ibihumbi 10 ku kwezi. Uburyo twahora turonsa amashure y'indaro kugira ngo bashobore gufungurira abanyeshure bwari uburyo budakwiye. Haraciye umwaka baronka uburyo bungana n'amafaranga 800 ku mwana. Mu mwaka uheze leta yarakubise inzu ibipfunsi ku buryo bamaze umwaka baronka 900 ku mwana ku munsi. N'uyu mwaka igihe twagira za ngendo zo mu ntara zitandukanye, abayobozi b'amashure eka mbere n'abavyeyi baradutuye ico kibazo, hanyuma natwe turagishikiriza muri leta. Arico gituma leta mvyeyi, leta nkozi yaciye kubita inzu ibipfunsi, iraduza ubwo buryo bwo gufungurira abana mu mashure. Arico gituma kuva muri uku kwezi kw'icenda tuzova kuri ayo mafaranga 900 tukaja ku mafaranga 1,400. Tukamenyesha rero yuko iruhande y'ico 1,400 haca hiyongerako ya minervare amashure atoza kugira ngo ace asahiriza mu kugaburira, mu gufungurira abana. Nivyo twovuga yuko nayo ntakwiye neza, ariko murumva yuko nka leta ivuye ku 900 ikaja ku 1,400, murumva yuko ako arakigoro kadasanzwe. Kandi murumva yuko leta yumvise ibibazo vy'abene gihugu bashikirije muri ca gihe twaja kubagendera. Tuboneyeho mbere n'akaryo ko kumenyesha yuko hari n'ikindi kibazo bari badutuye igihe twariko turagendera intara zitandukanye, aho batubwira yuko umunyezamu wo kwishure shingiro aronka agashahara gatoyi k'ibihumbi 15 ku kwezi. Naco nyene twarashoboye kugishikiriza muri leta. Ubu bakazoba
leta ikaba yaciye ibongera ibihumbi 10 ku kwezi. Ku kibazo kijanye nibura n'ibikoresho by'abigisha bo mu mashure y'imyuga ya leta ngo barabibuka iyo batanze ubuzi bakabashiramwo, nayo ibikoresho navyo ngo borema hariho umugambi uriko urategurwa. Nagoma ndababwire yuko turetse ibikoresho hariho n'ikibazo c'abigisha, uko dutanze akazi k'abigisha ubwa mbere hoho ari ry'amashure twama tuyaciramwo turayibuka. Nivyo turazi yuko abigisha batarakwira muri ry'amashure, kuko abigisha bize bijya bintu vy'ubuhinga ntibarakwira. Kubijanye n'ibikoresho, nivyo amashuri amwamwe ntafise ibikoresho bikwiye, ariko hariho n'ayandi afise ibikoresho bikwiye. Muri ayo rero afise ibikoresho bidakwiye, twobamenyesha yuko hari umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo n'ikigega c'isi yose witwa Passage, uzofasha mu kuronsa ibikoresho ama centre d'enseignement des métiers agera kwijana. Rero amasoko ariko arakogwa kugira ngo ivyo bikoresho bigurwe, hanyuma bizoce birungikwa muri ayo masantre d'enseignement des métiers agera kwijana. Murumva yuko tuzoca dushobora gutanga inyigisho zimeze neza, inyigisho z'akanovera. Abigisha bafise amagara make bigorana ko bashobora gushika aho barungitswe gukorera, ngo basabwa kuzana impapuro zasinywe ku mugwi washizweho n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kwirinda amanyanga, hama bagatunganirizwa.